wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Icyubahiro katuramuke mu izina rya Yesu. Mbega abantu muri hariya bimeze gute? Nariko niyumvira ko mu kwigirwa hano mbona umenga izuba ryagabanutse, sinzi kubera ko namwe mba nifuza kubabona. Sinzi ko revye bakundira mu kigirwa hano kora ko izuba ndabona ryagabanutse, ubumenga hameze neza cyane. Sinzi ko byo bakundira mu kigirwa hano kugira ngo tuyage tubonana. None rero tugiriwe ubuntu n'Imana. Mikrofone zanyu mwabagabo. Tugiriwe ubuntu n'Imana rero kugera muri kino gihe cy'isaha 6:20 muri gahunda y'ishengero ry'abadivantiste munsi w'indwi tuba turangije tukaba dutashe, ariko sinzi ko dushobora kubandanya. Imana yacu ihabwa icubahiro. Igihe nari nicaye hano nakomeje kwiyumvira, ndiko ndaraba umwanya iyo ugeze kandi nkabona n'amasaha iyo ageze, nkibuka igihe kimwe Pawulo ariko arabwiriza ubutumwa bwiza muri kijya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 ngo yariko arabwiriza na nijoro ngo arabwiriza, noneho ngo abandaniza ko abwiriza ngo igihe kwidirisha hari hicaye umusore yitwa ngo Eutuko, yatwawe n'itiro ngo arakoroka asanga yapfuye, kandi Bibiri tubwira ko Pawulo yaciye amuzura kubera ko abantu bari barushe kandi bari baremerewe, bari bamaze umwanya munini bicaye biga. Namwe ndazi murarushe ko mumaze umwanya munini mwica, ariko kandi naka kanya n'ingenzi, kakanya nako karakenewe. Imana ihabwa icubahiro. Noneho rero nibaza ko namwe nta wicaye ku idirisha ngo ari bukoroke, n'uwicaye ku ntebe abadiyakoni bazaba bariko baramukurikiranira hafi. Noneho rero ku mazina yanje nitwa Nyabenda Elimonde, sanzwe ndi umwizera w'intaravugabutumwa ya Mutambu. Nk'uko pastor yabivuze, ndi umusore nubwo yavuze ngo turi ku isoko, ariko usanga tutagugwa nubwo yavuze ngo turi ku isoko. Imana rero itwongeye uno mwanya uhambaye, kandi reka tubishimire Imana na ntaryo kubera ko itumajije indwi yose turi hano, kandi twahaboneye ibintu bihambaye. Abantu bahano twasanze bameze neza, bitayeho abashitsi, abagiye mu mihana kurarika bavuze neza ko abantu baho babafashe neza cyane. Imana ibahezagire. Noneho rero tugiye kwinjira mu cigwa cyacu nyezina. Nariko ndavuga ati igihe Pawulo ariko arigisha ubutumwa bwiza, habaye umusore yitwa Eutiko yari yarushe aremerewe n'itiro, bicaba ngombwa akoroka ku idirisha kubera ko abantu bari barushe. Nivyo namwe murarushe kandi biratahuritse kubera ko umwanya uheze ni muremure, ariko kandi namwe nimugire itiro nk'iryo Eutiko yagize, nimugire uburuhe, mwihangane kugira ngo mukomeze kumva amajambo y'Imana ariko araca hano. Dufise icigwa uno munsi kivuga ngo abantu 10 batazoja mu ijuru. Nico cigwa dufise. Ntutangure kwibaza ibibazo ngaha bararenga 10. Oya, je nivugiye abantu 10 batazoja mu ijuru. Ariko unaca yumvira ati none isi yose igizwe n'abantu imiliyoni n'amamiliyoni, ati abantu 10 gusa bonyene nibo batazoja mu ijuru. Maye tugwanire cyane. Amina. Abantu 10 batazohonyora mu bwami bw'Imana, kandi abo ni ngombwa. Babaye batihanya abo ntibazohonyorayo. Naho vyogenda gute, naho isi yozunguruka, naho yo kwiyubika, naho ijuru ryomanuka, babaye batihanye abantu 10 nza kubabwira ntibazohonyora mu ijuru. Rero nibasanga urimo wihangane, kandi nibasanga urimo uzobigiriye amahirwe kwako nzoba ndakuvuze kandi ndakuburiye. Ushobora kuba utaruzi ko muri abantu 10 urimo, ugasanga wiyumvira ngo nturimo, ukabwira ngo nabandi batazojayo. Niwasanga urimo rero kumva ndakuvuze, bikunde wihane kugira ngo bikunde uve muri ico gitigiri. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amina. Bikunde wihane uve muri ico gitigiri kugira ngo bikunde ushobore gukira, kubera ko nutihana ntabwo uzojayo. Niwasanga uri muri abo bantu 10 hama ukanka kwihana, ntabwo uzohonyorayo. Ariko kandi niwagirirwa amahirwe ukumvira ijuru ry'Imana,
ririko riraguhamagara rikubwira ngo wihane uve muri abo bantu 10 batazoja mu ijuru, ukemera guca bugufi, nta kabuza nawe urakurwa ku rutonde rw'abo bantu 10. Uzoba ugiriwe amahirwe adasanzwe nawe ukugwe kuri urwo rutonde rw'abo bantu 10. Mbega amazina y'abantu bose urayazi canke urashaka kuyamenya? Mbega ni kubera ko abo bantu batazoja mu ijuru? Abo bantu ntabo sohoka babwira ubunyene, ariko kandi muraza kubumva kandi muraza kubamenya. Ariko kandi abo bantu impamvu batazoja mu ijuru ni impamvu ngiye kuvuga imwe yonyene gusa, nikora ko bazoba baratandukanye no kwizera. Imana tugwanire cyane, amina. Abantu bazoba baratandukanye no kwizera ntabwo bazohonyora mu bwami bwo mu ijuru, ntibazohonyora. Kandi abo bantu bazoba baragucibwa kwiteka n'urubanza, bazoba baragucibwa kwiteka n'urubanza. Ijuru ntibazorihonyoramwo. Kandi amajambo Pawulo avuga mu gitabo c'Abikorinto yayandi avuga ngo ibyo amatwi yacu atigeze kumva, n'ibyo amaso yacu atigeze kubona, ibyo ubwenge bwacu butigeze bwiyumvira, ibyo bibikiwe abana b'Imana. Abo bantu 10 ntabyo bazokwigera babona, bizoba byarabacitse ubwabo. Ariko kandi ndifuza ko ata muntu n'umwe ari hano yoba muri ico gitigiri c'abo bantu 10. Mbere n'abanyumva bari kure ndabararikira kuva muri ico gitigiri c'abo bantu 10 kugira ngo nabo bazobona ubwami bw'Imana. Kuko cyatuzanye hano ni kugira ngo abantu b'Imana bumve ico Imana iriko irababwira kandi bafate umwanzuro bakigendere kugira ngo bikunde nabo bazoraga ubwami bw'Imana. Indirimbo tumaze imisi turirimba ivuga ngo umwami ageze ku irembo. Umwami ageze ku irembo kandi yabambiwe abanyabyaha, aje gukoranya bera ngo bajane mu ijuru. Yesu ari mu kuza, twarabonye ibimenyetso bitandukanye byerekana ukuza kwiwe, kandi ibyo turamaze kubona ko biriko biragera ku musozo, bisigura ngo hasigaye ko Yesu aza gusa. Ariko kandi twarabonye amajambo aboneka mu gitabo ca Petero wa 2 igice ca 3 ku murongo w'9, aho Bibiri tubwira ngo umwami Imana yituba gisezerano nuko bamwe biyumvira kwiritevya, atariko yihanganira twebwe kuko itagomba ko hagira umuntu n'umwe ahona. Igomba ko Imana twihana tugafata umurongo mwiza, kuko ntabwo Imana igomba ko hagira umuntu n'umwe ahona. None rero tugiye kwinjira mu gitabo ceranda ca Bibiliya kugira ngo turi butangure n'icigwa cacu neza. Abafise Bibiliya muyafate muyazingurura ama Bibiliya yanyu kuko nico yaguriwe, muyafate muyazingurura ama Bibiliya yanyu kuko nico yaguriwe. Nutayizingurura ngo yisome uzoba uriko urahomba. Tugiye kurabira hamwe ingingo zitari nkeya, ariko kandi tuziraba mu mwanya muto ushoboka, tunyarukije kuko dukora nk'abajiya, ntabwo tugomba kubaraza hano. Tugiye kurabira hamwe ingingo zitari nka, ariko mu mwanya muto ushoboka. Abantu 10 batazoja mu ijuru. Mbega sentare yo gucira urubanza abo bantu 10 batazoja mu ijuru izoba iri hehe? Kubera ko abantu batazoja mu ijuru bazohura n'urubanza rw'Imana, kandi bazocirirwa urubanza bivanye n'ibyo base kumvira, bivanye nuko base kugira mu ntumbero y'Imana, bivanye nuko batandukanye no kwizera. Abo bantu bazoca mu rubanza rw'Imana. Niyo mpamvu wavugishwa n'Imana Daniyeli igice ni 7 umurongo w'9, igice ni 7 guhera ku murongo w'9, avuga amajambo ahambaye, avuga ngo nkomeza kwitegereza bakiriko barashiraho intebe z'ubwami, maze haza uwa mbere na mbere aravyagira, inyambaro yiwe yera nka sheregi, kandi umushatsi wiwe wasa n'ubwoya bw'intama yera derere. Intebe y'ubwami bwiwe yari nk'ibirimi by'umuriro, kandi amakurudumu yayo yari nk'umuriro waka. Uruzi rw'umuriro rwiburuka ruva imbere yiwe, ibihumbi n'ibihumbi baramukorera, kandi amasinzi n'amasinzi bari bahagaze imbere yiwe. Imanza zirashindwa, ibitabo birazingururwa. Imana yacu tugwanire cyane, amina. Ibitabo birazingururwa, imanza zirashingwa. Abantu base kumvira icyo Imana yavuze bashirwa mu rubanza. Aba bantu 10 rero bazoca muri sentare y'Imana, mu rubanza rw'Imana, kugira ngo babazwe ibyo bakoze. Batugwanire cyane, amina. Babazwe ibyo bakoze, impamvu base kumvira Imana bigatuma badashobora kubona ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu mu gitabo cy'ibyashore Yohana igice ca 20 guhera ku murongo wa 14 hari amajambo avuga ngo urupfu na kuzimu batererwa muri ca kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro niko rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese atabonetse
ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo atererwa muri ca kiyaga caka umuriro n'amazuku. Imana yacu turwanire cyane. Umuntu izina ryiwe ritabonetse ko ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, umuntu yacishijwe mu rubanza rw'Imana bikagaragara ko adashitse, uwo muntu acatererwa mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Abo niba abantu 10 base kumvira icyo Imana yavuze nubwo mutarabamenya. Abo bantu bazoca imbere y'urubanza rw'Imana, ibyabo bisuzumwe, ibyabo bisuzumwe. Abantu bazoca imbere y'urubanza rw'Imana, ibyabo bisuzumwe. Kandi koko ntabwo Imana izihenda, kandi mu rubanza rwayo ntabwo hazoba nk'ibintu by'ibiturire nk'uko mubyumvira muri za sentare zo ku isi. Umuntu ashobora gutsinda urubanza nuko yatanze igiturire kandi atari mukuri. Ntabwo bizogenduka, ariko Imana izobiroranya. None abo bantu batandukanye n'Imana bakava mu kwizera bagatakaza uko kwizera. Uko kwizera batakaje mbega guhera he muri Bibiliya? Uko kwizera guhera he muri Bibiliya? Iyo mpamvu mu gitabo cy'Abaroma igice c'10 ku murongo wa 17 Pawulo avuga ano majambo. Igice c'10 umurongo wa 17 Pawulo avuga aya majambo ngo nukwemera kuva kukumva nukumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ukwemera kuva kukumva kandi ukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko ndabaza, mbega ntibumvise? Ego barumvise, ijwi ryabyo ntiryumvikaniye mu isi yose, bona amajambo yabyo ku mpera y'isi. Imana ihabwa icubahiro cyane. Mbega abantu 10 ntibigeze bumva ijwi ry'Imana risemerera ryumvikanira ku isi yose? Ntibigeze bumva ijambo ry'Imana rivugirwa hano indwi zibiri? Mbega barigeze bumva ngo bizere? Byabagendeye gute ko base kumva ngo bizere? Ko base kumva ngo bizere kandi ijambo ry'Imana, ijwi ry'Imana ryumvikaniye ku isi yose. Izi ndwi zibiri riko rirumvikanira hano, kandi hamaze kuvugirwa ibitari bike. Mbega byagenze gute kugira ngo wanke kumva canke ngo wemere ijambo ry'Imana ririko rirakubwira? Niyo mpamvu tugiye kuraba uko kwizera mbega tukubariza hehe. Mu gitabo ca Yohana igice ca 4 ku murongo wa 20, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ca 4 ku murongo wa 20 tuhasanga ano majambo avuga ngo basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho mugira ngo ni Yerusalemu niho hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati, nyiziranye n'abanje, igihe kiza kuza si kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu muzosengera data. Imana ihabwa icubahiro. Amina. Ati banga bavuga ati ni kuri uriya musozi Yerusalemu gusa hagomba gusengerwa, ariko Yesu yaramwishuye ati si igihe kigiye kuza si kuri uyu musozi gusa muzosengera data. Ati ahantu hose nzakuvuga ijambo ry'Imana bariko bavuga ibya Yesu neza mu murongo nyawo, aho hantu hazoba hakwiye gusengerwa, kandi aho hantu hazoba hariyo kwizera. Imana ihabwa icubahiro. Impamvu tumaze iminsi tubahamagara ngo mwizere ijambo ry'Imana ririko rirababwira ibyo mwiyumvira, kandi mukiyumvira ko ari iby'ukuri. Ntabwo mugomba kubigumiza mu bwenge bwanyu, ahubwo muragomba kumva icyo Imana iriko iravuga. Umuyobozi wacu ni Bibiliya, kandi Bibiliya nihengama yohengamika abantu benshi. Ariko kandi kwa ko Bibiliya igororotse kandi ijambo ry'Imana ridahinduka, kandi uko Imana yari iri cagiye n'uyu munsi ariko iri, kandi niko izokwama gushitsa n'ibihe bidashira. Niyo mpamvu ukwiye kumva neza ko icyo biri kubwiye ugomba kugishira mu ngiro kugira ngo bizokunde uve mu mugabane w'abantu 10 batazobona ubwami bw'Imana. Imana turwanire cyane. Amina. None ni kubera iki tugomba kurabira ukwizera muri Yesu? Niko reka tugomba kubariza ukwizera muri Yesu, tutagomba kukubariza mu madini atandukanye ngo ni kwanyishu yihuta ngo bimeze gute. Niko reka tugomba kubariza ukwizera muri Yesu. Niko reka tugomba kubariza ukwizera muri Yesu. Igitabo cy'Abigalatiya igice cya 3 kitubwira ano majambo ahambaye, impamvu tugomba kubariza ukwizera muri Yesu. Atatse kuvuga ngo ndi mwishengero runaka kandi ngo niho ngomba gukura
ukwizera kwanje, ariko kandi hari impamvu Bibiliya iriko iravuga neza ku kwizera tugomba kukubariza muri Yesu. 3:6 bavuga ngo nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharuka ko kugororoka, mumenye rero yuko abishimiye ukwizera aribo bana ba Aburahamu, kandi ibyanditswe byabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubwo kwizera. Bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba, biti muri wewe niho amahanga yose azohererwa umugisha. Mwakira ijambo ry'Imana. Bibiliya itangaza neza ko aha abanyamahanga bazotsindanishizwa biciye mu kwizera, nk'uko Aburahamu yumviye Imana akizera ibyo Imana imubwiye hama akabigendera. Abanyamahanga bazotsindanishizwa n'Imana biciye mu kwizera. Ni kubera iki none wanka kwizera icyo Imana iriko irakubwira? Abantu mukomeza gukomanaza imitima, kandi imitima yanyu ikomeza kuba nk'amabuye, mukomeza kwanga kumva icyo Imana iriko iravuga ivugana namwe, mugakomeza kwigumiza mu gitigiri c'abantu 10 batazobona ubwami bw'Imana, kandi mwari mufise amahirwe yo kwikurayo vuba, mukifuta binyarutse, mukaba mu mugabane w'abantu bazocaha ubwami bw'Imana. Mbega ni kubera iki abantu b'Imana bariko bakomanaza imitima muri kino gihe? Ni kubera iki batagomba kwizera icyo Imana iriko iravugana nabo? Ni kubera iki? Ni kubera iki batariko bizera icyo Imana iriko iravugana nabo? Turi mu gihe ca nyuma, kandi Bibiliya yarabitweretse neza ko ijambo ry'Imana ryavuze neza ko twebwe abururunganwe tutazoreka kurangirana n'ibi biriko biraba. Nimwiyumvire ko hari urundi runganwe ruzoba. Twebwe abururunganwe ntitutureka kurangirana n'ibi biriko biraba. Wibaza ko Imana yigera ihinduka? Oya, Imana ntihinduka. Ibyo yavuze nibiryangene, kandi iriko irabishira ku musozo. Kandi Imana iriko iratoranya abantu bayo bazoba mu bwami bwo mwijuru. Iki ni Imana iriko iratoranya. Mbega ntugomba ko Imana nawe igutoranya? Ntugomba ko Imana nawe igutoranya? Iki ni Imana iriko iratoranya abantu bayo bazoba mu bwami bwo mwijuru. Niyo mpamvu Aburahamu yabaye urugero rwiza. Aburahamu yabaye urugero rwiza, yagize kwizera kandi agira kumvira Imana. Niyo mpamvu Imana imushingira intahe mu gitabo c'Itanguriro igice ca 26 ku murongo wa 5, aya majambo ambwira ngo kuko Aburahamu yanyumviye agashitsa ibyo namwihanikirije n'amabwirizwa yanje n'ibyo nashinze n'ibyagezwe byanje, Imana ihabwa icubahiro. Aburahamu yumviye Imana, ashitsa mu ngiro ibyo Imana byose yamubwiye, ibyo Imana yamwihanikirije arabigendera, yuzuza ibikwiye byose kugira ngo ashobore kwitwa umugororozi, kandi ashobore kwitwa sokuruza w'abizera. Ntabwo Aburahamu yafashe arizera gusa, ariko kandi yarumviye Imana ashira mu ngiro icyo Imana cyose yamubwiye. Mbega nawe bigusaba iki ngo wumvire Imana? Bigusaba iki ngo wumvire Imana ngo ushire mu ngiro icyo Imana yavuze? Mbega none iryo sezerano Imana isezerana kandi ikavuga neza ko abanyamahanga bazotsindanishirizwa nuko kwizera nk'uko Aburahamu nawe byagenze. Mbega wibaza ko byahindutse? Mbega wibaza ko byahindutse? Cyangwa iryo sezerano Imana yagiranye nawe wibaza ko ari iryahe? Ko abantu benshi batazi amasezerano Imana yagiranye nabo, biberaho gusa ataco bazi, ataco bitayeho, bigatuma bariko barajagara mu by'Imana, bibwira ko bari mu murongo mwiza ariko barawutakaje. Ariko kandi nkomeza kubabwira ati zindwi zibiri abantu mugomba guhitamwo ibyizigiro byakubu n'ibyakazoza. Mugomba guhitamwo ibyizigiro byakubu n'ibyakazoza. Niyo mpamvu mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe Bibiliya imbwira ano majambo. Mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe gice ni ca 4, Bibiliya imbwira ano majambo tugiye gusomera hamwe ahambaye. Gice ca 4 umurongo turahera ku murongo wa 2 dusome n'umurongo w'9 n'uwa 13.
ntimuze mwungurire ku byagezwe mbagera canke ngo mubigabanye kugira ngo mubone kwitondera ibyagezwe by'uhoraho imana yanyu mbagera. Umurongo w'icenda, ariko kimwe gusa mwiyubare mugire umwete wo kwirinda mu mitima, mwoye kwibagira ibyo amaso yanyu yiboneye, byoye kuva mu mitima yanyu iminsi yose muzuba mukiriho, ariko muze mubimenyeshe abana banyu n'abuzukuru banyu. Umurongo wa 13, abamenyesha isezerano ryiwe, ababarira ngo murishitse nibyo bya byagezwe 10, abyandika mu gisate cy'amabuye, ku gisate by'amabuye 2. Imana ihabwa icubahiro. Imana isezerano yagiraniye n'Aburahamu, kandi kumvira Aburahamu yagize ko kumvira ibyagezwe by'Imana akabyitondera. Niryo sezerano Imana yagiraniye n'Abisirayeli, ibabwira ko bazogomba kwitondera ibyagezwe byayo kandi ntibibagire iby'Imana yakoreye mu maso yabo ngo bibatere guhemukira Imana, ariko kandi abamenyesha ko bagomba kubyitondera kandi bakazobimenyesha n'abana babo. Imana ihabwa icubahiro. Bakazobimenyesha n'abana babo. Niyo mpamvu twabonye biri tubwira ngo iryo sezerano n'iry'intava gushika ku rungano rwa nyuma ruzoba mbere yuko Yesu azogaruka. Nino wibaza ko iryo sezerano Imana yatangaje mbega ryoba rihinduka canke ryoba ryaravuyeho canke ryoba ryarasubirijwe? Oya, Imana igihe yavuga guhera mu itanguriro n'uno munsi niko ivuga kandi ntirahinduka. Ico yavuze ntikirahita gihinduka namba. Niyo mpamvu umunyezaburi avuga no majambo ahambaye. Zaburi ya 89, umunyezaburi atangaza ingene Imana itigera ihinduka kandi itazokwigera ihinduka namba. Ibyo yavuze bitegerezwa kwama ari ibintu biramye. Sinzova mu isezerano ryanje. Imana ihabwa icubahiro. Zaburi ya 89 umurongo wa 34, Uhoraho avuga aya majambo ngo sinzova mu isezerano ryanje, sinzohindura ijambo navugiye mu kanwa kanje. Imana ihabwa icubahiro. Uratangaza no majambo ko atazova mu isezerano ryiwe kandi nazohindura amajambo yavuze n'akanwa kiwe. Ibyo yavuze ku musozi Sinayi n'uyu munsi biracari bya bindi. Ibyo yanditse ku musozi Sinayi yandikisha amaboko yiwe Uhoraho n'ubu biracari bya bindi, ntibirahinduka kandi Uhoraho ntabwo azokwigera ahinduka. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ntabwo azokwigera ahinduka. Muri iryo sezerano yavuze ntirizohinduka namba. Niyo mpamvu nawe ukwiye kwiyumvira kandi ugafata umwanya wo kubyumvira ko neza kugira ngo ushobore kurigendera. None ko hari isezerano rishasha, none ko hari itandukanye riri hagati y'isezerano rishasha n'irya kera, ibyo bintu bimeze gute? Hari inyigisho abantu benshi barimwo kandi bariko barazimiriramwo byo kuvuga ngo ubu turi mu isezerano rishasha, ngo irya kera ngo ryaragize agasembwa. Nza nihweza Bibiliya y'abantu batandukanye, sindabona iyisatuye ngo mbone ko basatuye basigaze guhera muri Matayo. Yose irakwihera mu itanguriro. Yabana yayindi Bibiliya nyeranda yayindi igizwe n'ibitabo 73. Hari abantu mutazi Bibiliya igizwe n'ibitabo 73, ni bande muyizi? Bibiliya igizwe n'ibitabo 73, ni bande bayizi? Hari abantu mutazi ko ariwe Bibiliya ihambaye igizwe n'ibitabo 73. Niyo Bibiliya naye nirakwiye, ntabwo ipasuye ngo bavuge ngo duhere mu isezerano rishasha. Oya, irakwiye. Mugabo nza ntangazwa n'abantu bafite inyigisho ivuga ngo isezerano rya kera ryagize agasembwa, ngo iryo ntikituraba, ngo twibereye muri rishasha. Mugabo uca wumva basomye ngo mu itanguriro, ese bahasomera iki haragize agasembwa? Ikintu iyo kigize agasembwa kirasubira kugira agaciro? Oya. Ariko kandi Bibiliya iratubwira neza ko uko ari ukwihenda kw'abantu. Niyo mpamvu nutasoma Bibiliya cyangwa ngo ugire umuhati wo kugomba kuyitahura, mugenzi, uzoguma mu buzimire butagira izina. Ariko kandi niwemera gusoma Bibiliya nta kabuza uzokira. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice 8 guhera ku murongo w'8 havuga ngo kuko yavuze ibagaya ateye iminsi igira ize, nije Uhoraho mbivuze
aho nzosezerana isezerano risha n'umuryango wa Abisirayeli n'umuryango wa Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye na basogokuruza ku munsi nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu ca Egiputa kuko batagumye mu isezerano ryanje nanje sinabababara nije uhoraho mbivuze kuko ari ryo sezerano nzosezerana n'umuryango wa Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi nije uhoraho mbivuze nzoshira ibyagezwe byanje mu mitima yabo kandi niho nzobyandika Imana yacu ihabwa icubahiro. Amina. Igihe uhoraho yakura basogokuruza muri Egiputa ari inyagano uhoraho akabazamura akoresheje umuyobozi Mose akabazana bageze mu bugaragwa bagambaniye Imana. Mwarabonye igihe Mose yaravuye gutora ibyagezwe 10 by'Imana ageze mu nzira akabona Abisirayeli bavuye mu isezerano batangiye gusenga ibimana by'ibigirwamana bitazwi. Muzobona Bibiliya iri kwivuga ingene Imana yongeye gusezerana n'isezerano n'ubwoko bwayo ivuga ngo ati ibyagezwe byanje nzobyandika mu mitima yanyu. Ico gihe Abisirayeli nusoma Bibiliya uza kubona ibyagezwe by'Imana bamwe babishira ku bishimaryango abandi bakanabigendana babyambaye kugira ngo abantu babone neza ko bafise ibyagezwe 10 by'Imana. Niko kandi ivy'Imana yabonye ko bari kubesha amaso y'abantu atakuri kuri ngo Imana ishitangaza amajambo ngo nzo kwandika ibyagezwe byanje mu mitima yabo no mu bwenge bwabo niho nzobyandika. Imana ihabwa icubahiro. Amina. Imana ibihinduye isezerano atari bitaba Imana yahinduye ngwihindure ngo irahinduye ngo ivuze ngo bamaraki ntibakibayeho ngo ba Ezekiyeli ntibakibayeho. Oya, ntabwo Imana yigeze ihindura ico yavuze muri Bibiliya. Ntabwo Imana yigeze yivuguruza ivuga ngo ibyo navuze mu itanguriro narihenze ngo ibyo navuze kuvayo narihenze. Oya, isezerano ryagumye ryarindi uretse gusa ko Imana iri sezerano Bibiliya ivuga ni isezerano rigaragara hagati y'umuntu n'uwundi. Ibyo umuntu aba yarasezeranye n'uwundi hama akabyonona akavuga ati kubyononye rero reka dushireho indi sezerano rishasha. Niryo sezerano ryahindutse. Niyo mpamvu abantu benshi bariko bigisha inyigisho zitari zo bahenda abantu b'Imana. Niyo mpamvu mu gitabo ca Yeremiya kuri no ngingo ndayirangiza 31 ku murongo w'31 wavugishwa n'Imana. Yeremiya avuga ngo 31 ku murongo w'31 ateye iminsi igirize nije uhoraho mbivuze taho nzosezerana isezerano risha n'umuryango wa Isirayeli n'umuryango wa Yuda. Mbega mwumva ibyo bintu n'ibitabo byahindutse? Ntabwo ari ibitabo byahindutse ngo Imana ngo yavuze ngo isezerano rya kera ngo ryagize agasembwa ngo nayo ngo tugeze muri rishasha. Oya, nibyo uhoraho Imana yasezerana n'abantu bayo. Nibyo uhoraho Imana yasezerana n'abantu bayo. Imana ikavuga ati kwibiremwa byononye kubw'imbabazi zanje n'urukundo nkunda abantu reka dusezerane n'indi sezerano rishasha. Imana ihabwa icubahiro cyane. Amina. Niyo mpamvu twabonye ko Imana idahinduka. Ibyo yavugiye ku musozi Sinayi, ibyo yabwiye Abisirayeli ko bagomba kwitondera ibyagezwe by'Imana atana kimwe bakuyemwo kandi bakazobyigisha abana babo kurungana ruzogenda rukurikirana. N'uno munsi niko biri kandi iyo batabyitondera Imana yari kubarimbura. Kandi Aburahamu yatizera ngo yitondere ibyagezwe by'Imana ntabwo yari gukira. Niyo mpamvu tubazwa ngo none ibyagezwe bifise akamaro gaki mu gakiza kanje? Ese birakiza? Ibyagezwe bifise akamaro gaki mu gakiza kawe? Hari abantu biyumvira ngo ibyagezwe by'Imana nta kamaro bifise mu gakiza kabo, ntacyo byofasha, akavuga ati je narakijijwe gusa kandi narizeye nta bindi nkeneye mu buzima bwanje, ibisigaye si ibyanje. Ariko kandi Bibiliya mbega itubwira iki? Ibyagezwe by'Imana bifasha iki mu gakiza kacu? Mu gitabo c'Abaroma igice c'indwi, igitabo c'Abaroma igice c'indwi ku murongo w'indwi n'uwa 12 n'uwa 14 niyo mirongo dusoma. Bibiliya imbwira ngo nuko tuvuga iki? Mbega ibyagezwe ni icaha? Eka namba si Imana aramenye icaha iyo nta kimenyeshwa n'ibyagezwe, kuko ntaba naramenye ukwifuza iyo ibyagezwe bitavuga ngo ntukifuze. 12 none rero ibyagezwe ni vyera kandi ibwirizwa ryera rigorose byiza. Imana ihabwa icubahiro cyane. Amina.
Imana ihabwa icyubahiro. None ibyagezwe ni byera, ibwirizwa rigororotse kandi ryiza. Bisigura ngo niba umuntu yarakijijwe akavuga ko yakijijwe hama akaba atagira ibyagezwe by'Imana, ntashobora kumenya ko ari umunyabyaha ngo ashobore gutumbera Yesu yihane. Mbega yoba bibwiwe n'iki? Pawulo avuga ngo kuko simba naramenye ukwifuza. Iyo ibyagezwe bitavuga ngo ntukagirene ntukifuze, bisigura ngo ibyagezwe bifite uruhara ruhambaye mu gakiza k'umuntu. Ibyagezwe bifite uruhara ruhambaye mu gakiza k'umuntu. None ko nishe kimwe mbese nokizwa? Mbega ko nishe kimwe none nokizwa? Noneho n'ukuri ko atabugingo buhoraho ku bantu bishe ibyagezwe by'Imana. By'ukuri ho nta bugingo buhoraho ku bantu bishe ibyagezwe n'Imana. Ko nishe kimwe none ho nokizwa, noshobora gukira? Bibiliya igiye kuguha inyishu itomoye mu gitabo cya Zaburi 119 ku murongo w'115. Zaburi 119 ku murongo w'115, Bibiliya imbwira ngo, Zaburi 119 ku murongo w'115, Bibiliya imbwira ngo, mva iruhande mwa nkozi z'ibibi bimwe kugira ngo nitondere amabwirizwa y'Imana yanje. Imana ihabwa icyubahiro. Wani Dawudi ariko aravuga ngo mva iruhande mwa nkozi z'ibibi bimwe kugira ngo nitondere amabwirizwa y'Imana yanje. Wumve ko rero nimba utitondera ibyagezwe by'Imana kandi ukaba hariho kimwe wishe, Bibiliya ikwita inkozi y'ikibi. Kandi inkozi y'ikibi ntabwo abi bw'Imana izobona uretse gusa yemeye kwihana ikemera gutumbera Yesu kugira ngo ishobore kuronka ubugingo buhoraho. Nimba rero umaze kwica kimwe cyoko umaze kwica bibiri, wumve ko ni nta bugingo buhoraho uzoronka, ahubwo uzorimbuka. Icerekana ko nakiriye Yesu kandi ko nujuje mpwemu yera cyo bari giki? Mbega ni iki cyerekana ko abantu b'Imana bakiriye Yesu kandi buzuye mpwemu yera? Nkunda kumva no kubona abantu usanga bibwira ngo burya ngo ngafise mpwemu w'Imana ngo arasenga ngo yuzuye mpwemu. Igihe niga mu mwaka wa 12 twigana n'umukobwa w'umupanekote batubwira ngo burya ngo ntumukore ko burya ngo yuzuye mpwemu. Avuga ati none mpwemu rero basigaye bamwuzuza mu bantu, ni gupakira bakuzuza ngo ntumukore ko ngo yuzuye mpwemu. None iki kigaragaza ko abantu bafise mpwemu w'Imana, abantu bakijijwe. Niki kigaragaza ko abantu bakijijwe by'ukuri kandi bafise mpwemu w'Imana. Kubera ko abantu bama bibesha ukumva ngo narakijijwe, nigiye kumubwira ubutumwa bwiza aca abwira ngo narakijijwe, ngo je ngo mfise mpwemu w'Imana, ngo ndongorera mu bintu byose, ngo nta kazi na kimwe mfise. By'ukuri none Bibiliya ivuga iki ku bantu bafise mpwemu w'Imana, abantu bakijijwe? Yesu afise icyo abivuga ko mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igihe cya 14. Yesu atangaza abantu bafise mpwemu w'Imana bari bo, apana abantu kuza bibesha bafise mpwemu w'Imana ngo barakijijwe. Yesu atangaza itangazo rihambaye avuga abantu bafise mpwemu w'Imana bari bo. Igice cya 14 umurongo wa 15, Yesu avuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanjye nzosaba Data nawe azobaha uwundi mwiza ngo azabane namwe ibihe bidashira. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Abantu bafise mpwemu yera n'abantu bitondera ibyagezwe by'Imana atana kimwe bakuyemo. Abo nibo Yesu yavuze ko bazoronka mpwemu yera. Nimba uzi ko hariho kimwe mu byagezwe by'Imana woba warishe, wowe utemera, menya ngo nta mpwemu yera ufise. Nuwo wiyumvira ko ufise ni mpwemu wa Satani akorera muri wewe, ni mpwemu wa Satani akorera muri wewe, nta mpwemu yera ugira. Kubera ko abantu bafise mpwemu yera n'abantu bitondeye ibyagezwe by'Imana 10 atana kimwe bakuyemo. Abo nibo Yesu atangaza ko bafise mpwemu yera. Abo nibo Yesu atangaza ko bafise mpwemu yera. Mbega koko abantu bici ibyagezwe by'Imana cyangwa umuntu abihonyanga uko yigombeye, Imana irumva amasengesho yiwe. Imana irumva amasengesho yiwe.
kubera ko hari ugusenga k'uburyarya kuhari mw'inosi, abantu bakama bisonzesha basemerera, biyiriza ubusa, bikebagura bagenda ingero zitandukanye ngo ariko basenga Imana. Ariko kandi amasengesho y'abantu bica ibyagezwe by'Imana ntabwo Imana iyumvira namba, ntabwo Imana iyumva. Niyo uzobona wishuwe uzomenye ngo uriko wishurwa na Satani, uzori mu mugabane wa ba bantu Satani yigira kwishura. Yesu yagiye mu kibanza cyahera cyane, abo bantu ntibigeze basobanurwa ko Yesu yimutse, bakomeza baguma hera, bakomeza barasenga ngo abona Satani abishe baravuga turishuwe, ariko kandi bishuwe na Satani batishuwe n'Imana. Niba buri mu mugabane w'abantu bica ibyagezwe by'Imana babyirengagiza, umenye ngo amasengesho yawe ntabwo uhora hayumva. Salomo yabivuze neza cyane mu gitabo c'Imigani igice ca 28 umurongo w'9 avuga ngo uwica ugutwi ngo ntiyumve ibyagezwe n'ugusenga kwiwe nako kuba igisesema. Umuntu yica ugutwi yibwira ko bitamuraba, umuntu yibwira ko ibiriko biravugwa atagomba kubyumva, umuntu avuga ati ibyagezwe by'Imana ntibindaba, akica ugutwi hama agakomeza gusemera ngo ariko arasenga. Ngo ibyo bintu biba igisesema kuhoraho. Imana ntabwo ibizirikana, yumva biyishisha, yumva irambiwe no kumva amasengesho y'abo bantu, kubera ko bakomeza gusenga muga bakomeza kwica ibyagezwe by'Imana. Mugenzi, nimba uriko uranyumva neza, nubu ukaba uriko urasengera ahantu runaka, woba wiyugaranye cyangwa utiyugaranye, neza ukazinduka ubona hirya y'ejo wo kwiyugarana uco kwiyugarana, wo kwisonzesha uco kwisonzesha, ibyo ni bumenye ingene ubigenza. Ariko ukaba ukomeza kwica ibyagezwe by'Imana nkana, ukaba ufise bimwe wemera n'ibindi utemera. Ndakubwira ngo gusenga kwawe uriko uraruhira ubusa. Uhoraho biramusesema ibyo bintu, uhoraho biramusesema. None rero abantu b'Imana nimureke kuruhira ubusa. Ubwoko bw'Imana bwo kuri uno mutumba wa Gitsinda, bamwe muri bo barasenga kandi by'ukuri bafise umuhati wo gusenga, ariko kandi hari aho musanga muriko muraruhira ubusa nimba mutemeye gufata umwanzuro ngo mwumvire icyo Imana iriko irababwira. Mbega ho ukwizera k'ukuri n'ibyagezwe bihuriye hehe? Ese birangana? Hari inyigisho nyinshi zitandukanye mu bantu, waza bavuga ngo umuntu iyo yizeye arizeye, ibikorwa ntabwo bikenewe, ngo umuntu yizeye ijuru n'igiwe. Ariko Bibiliya igiye kuturabira neza, mbega ibyo kwizera n'ibikorwa, mbega ibyo bintu bihuriye hehe? Ese byo babingana? Hari aho bihuriye? Hari isano ryo kwizera n'ibikorwa ryo bari hari mu byanditswe byera? Niyo mpamvu mu gitabo cyanditswe na Yakobo, igitabo cya Yakobo igice cya 2 ku murongo wa 14 turasoma no majambo ahambaye ngo ibyo kwizera n'ibikorwa byako byo mari kigabene data. Namba umuntu avuga ko afise ukwizera atagira ibikorwa akora, mbega uko kwizera koshobora kumukiza? Tuganire cyane. Amina. Uko kwizera koshobora kumukiza? Umurongo wa 20. Ariko wa muntu w'imburakimazi we, mbega ugomba kumenya ingene ukwizera kutagira ibikorwa ari ukubusa. Aburahamu sogokuruza mbega ntiyatsindanishirizwe n'ibikorwa hamwe yari ataze kwikimaza umwana wiwe Isaka ku gicaniro. Umurongo wa 24. Murabona yuko rero ibikorwa ari byo bitsindanishiriza umuntu, atari ukwizera konyene. Imana ihabwa icubahiro cyane. Amina. Ibikorwa ari byo bitsindanishiriza umuntu, atari ukwizera konyene. Umurongo wa 25. Kaini na Rahabu maraya niko byabaye, mbega ntiyatsindanishirizwe n'ibikorwa kuko yahaye za ntumwa indaro akazirangira iyindi nzira. Kuko umubiri utarimwe impwemu, nk'uko umubiri utarimwe impwemu uba upfuye, niko kwizera kutagira ibikorwa nako kuba gupfuye. Imana itugwanire cyane. Amen. Uko umubiri utagira impwemu uba upfuye, niko no kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Bisigura ngo abantu benshi bibwira ngo ntabwo tugomba gutsindanishirizwa n'ibikorwa, ntabwo tugomba gutsindanishwa no kwitondera ibyagezwe by'Imana, ngo umuntu yarizeye byararangiye. Ndakubwira ngo nimba urusha kwizera Aburahamu nawe akaba yarizeye
haruhande yo kwizera agashyiramo n'ibikorwa byo kumvira iby'Imana yamubwiye. Twamaze kubona isomo ko yitondera ibyagezwe by'Imana. Nimba utamurusha ukwizera, ndakubwira ngo nawe ugomba kumenya neza ko n'ibikorwa byawe na cyane cyane kumvira ibyagezwe by'Imana ugomba kubigira nkana mu bugingo bwawe, kandi ibyo birahuye neza n'agakiza kawe. Nimba uvuga ko wakijijwe ariko ugakomeza gusuzugura ibyagezwe by'Imana, ntabwo uzobona ijuru. None koko urupapuro rw'inzira canke pasiporo yo kwinjira mu ijuru byo bari ibyagezwe by'Imana canke ni Yesu? Mbega koko urupapuro rwo kwinjira mu ijuru, pasiporo yo kurengana ngo umuntu agere mu bwami bw'Imana, ni ibyagezwe by'Imana canke yoba ari Yesu? Ntabwo kugira ngo umuntu yinjire mu ijuru ari uko ashobora kwitondera ibyagezwe by'Imana 10 neza hama avuga ngo nzoja mu ijuru. Oya, umuntu agomba kwizera Yesu nk'uko Aburahamu yizeye, hama uko kwizera kwiwe akakugereka ko ibikorwa byo kumvira Imana, na cyane cyane mu kumvira amategeko 10 y'Imana, kuko ari yagaragaza ingoma y'ubwami bw'Imana abantu b'Imana bazobamwo. Niwanyurana n'ibyo ntabwo uzobona ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya imbwira ngo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 22 umurongo wa 14, Bibiliya imbwira ngo hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti cy'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa Imana ihabwa icubahiro. Amina. Hahirwa abantu bamesura imvune zabo, hahirwa abantu bamesura imvune zabo bakazimesura mu maraso ya Kristo Yesu, bakemera ikimazi Yesu yatangiye kumusaba i Karuvari. Kandi abo bantu baca mu birimba barengana babandanya kuri wa mugwa. Ntabwo abo bantu baba mu bantu 10 batazoja mu ijuru, ekada. Abo bantu bararengana bakabandanya abagashika no mu birimba. Niyo mpamvu rero kundundira kino cigwa cacu, mbega none abantu 10 bishi byagezwe bingahe? Nabyo nibihe ku buryo batazoshobora kwinjira mu ijuru? Abantu 10 bishi byagezwe by'Imana bingahe? Nabyo nibihe ku buryo batazoshobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru, batazobuhonyoramwo, bazobwumva gusa ku iradiyo. Hari abantu bakunda gukoresha imvugo ivuga ngo nyumva bamvuga gusa, ngo nturambona kuri televiziyo, ngo nyumva bamvuga gusa, ngo mu makuru, ngo nturambona kuri televiziyo. Hari abantu bazovyumva ku makuru ariko batazohigera babibonesha amaso yabo, bazovyumva ku makuru batazohonyera mu bwami bwo mu ijuru, bazovyumva ku radiyo batazohigera babibonesha amaso yabo. Byaziza nababwira, batazoyibonesha amaso yabo, bazovyumva ku makuru. Abantu none batazoja mu ijuru, batazohonyera mu bwami bw'Imana, bishi byagezwe bingahe? Koko ni ibyahe kugira ngo niwasanga urimwo uyu munsi wemera irarika ry'Imana, nuko manaza umutima wawe, kubera ko ibyiza byo mu ijuru ni ibyiza binezereje cyane. Niyo mpamvu Satani atagomba ko hagira umuntu n'umwe azobibamwo, kubera ko warabizi, yabimazemo igihe kitari gito, arabisobanukiwe. kandi kuba abisobanukiwe ntagomba ko nawe wobibamwo, kuko arazi ko ari ibintu bihimbaye biteye umunezero. Niyo mpamvu agwana ishaka, akora ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ntihagire umuntu umwe azohonyorayo. Niyo mpamvu iri somo ryo mu byahishuriwe Yohana 12 umurongo wa 12 rivuga ngo munezerwe mwamajuru mwe namwe abayibamwo munezerwe. Ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga n'amasoko, kuko mu mugwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Satani azi ko afise igihe gito, kandi azi neza ko abana b'Imana babaye bakoranye umwete bashobora kuzibona ubwami bw'Imana. Ibyo rero bigwanirishaka kugira ngo wewe akuburizemwo, wange kumvira ijwi ry'Imana riguhamagara ngo wihane, ukomanaza umutima wawe kugira ngo agutakarize ibyizigiro. Ariko kandi Yesu araguha ibyizigiro byakubona ibyakazoza niwemera kumvira icyo Imana iriko irakubwira. Abantu umuntu wa mbere atazobona ubwami bw'Imana, niwe ngiye kubabwira. Umuntu wa mbere atazobona ubwami bw'Imana ngiye kumubabwira, aboneka mu gitabo cy'Abami ba kabiri, igice cya 17 ku murongo wa 35. Mu gitabo cy'Abami ba kabiri
igice cya 17 ku murongo wa 35 twabona umuntu wa mbere atazohonyera mu bwami bw'Imana, ngo abasezeranira isezerano abihanikiriza ati ntimuze musabe izindi mana canke ngo muzikubita imbere canke ngo muzisenge canke ngo muzihe ibimazi. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amina. Uhoraho Imana atangaza amajambo ati ntimuze musenge izindi mana canke ngo muzisabe canke ngo muzikubita imbere canke ngo muzihe ibimazi. Umuntu wa mbere rero atazura ubwami bw'Imana ni umuntu akorera izindi mana, umuntu asenga izindi mana. Uwo muntu ntabwo azohonyera mu bwami bw'Imana. Umuntu asenga izindi mana, ibwirizwa rya mbere rivuga ngo ndora Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, ntihagire izindi mana umbangikanya. Uyu muntu wa mbere rero atazobona ubwami bw'Imana ni umuntu abangikanya Imana, agasenga Imana asengera n'ibindi bigirwamana byo hirya, yibaza ibishushanyo abyikubita imbere abisaba. Uhoraho Imana yatangaje ngo nimuze mukora iryo kosa. Nimba umaze gukora iryo kosa, nimba umaze gukora iryo kosa, nimba n'ubu urikora, ndakubwira ngo nutihana ntabwo uzobona ubwami bw'Imana. Umuntu wa kabiri atazonyura mu bwami bw'Imana ni umuntu abazi ibishushanyo. Abantu babazi ibishushanyo bakabisenga bakabisaba. Bibiliya imbwira ngo gusubira mu byagezwe igice cya 4, gusubira mu byagezwe igice cya 4 umurongo wa 16, Bibiliya ivuga ngo igice cya 4 ku murongo wa 16, Bibiliya ivuga ngo kugira ngo mwoye kwihumanya mukibazira igishushanyo mugishushanije n'ishusho iyo ari yo yose atari ishushanijwe mu kigabo canke mu kigore canke mu gikoko canke mu gitunzwe kiri ku isi ico ari cyo cyose canke mu kiguruka mu kirere ico ari cyo cyose. Imana tuganire cyane. Amina. Bibiliya itangaza n'amajambo ko ni nta muntu n'umwe agomba gufata ikintu na kimwe ngo akibaze mu gishushanyo cyaba ikigabo cyangwa ikigore cyangwa ikiguruka cyangwa itaguruka. Iyo kivuye hose Bibiliya itangaza ngo nta muntu n'umwe agomba kwibaza icyo kintu ngo agisenge ngo agisabe. Niyo mpamvu nimba ubikora uri umuntu wa kabiri atazoba mu bwami bw'Imana. Nimba ubikora uri umuntu agira kabiri atazoja mu bwami bw'ijuru. Uri umuntu agira kabiri atazoja hehe? Mwijuru. Umuntu agira gatatu atazoja mwijuru. Abantu barahira izina ry'Imana ku by'ubusabusa. Abantu barahira izina ry'Imana ku by'ubusabusa. Bagufata uciye igitoke ngo ni kuri kw'Imana. Umuntu bamufata atwaye impene y'abandi ngo ni kuri kw'Imana ngo ntabwo ari je, kandi impene wamaze kuyishikana ku isoko, amahera ari mu mufuko. None urubahutse uravuze ngo ni kuri kw'Imana ntabwo ari je nayizicuye aho yari iziritse. Urubahutse ndakubwira ngo ntabwo uzonyura mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu Yesu akwihaniza. Yesu nakuburira muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 33, Yesu atanga inomburi avuga ngo mwarumvise kandi ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ngo wirahuruze, ariko uzukorere Uhoraho ibyo yagusezeraniye. Imana yacu icyubahiro cyane. Umurongo wa 37, ariko ijambo ryanyu rize ribe ego oya oya, ikirenze ibyo kiva kuri wa mubi Satani. Imana tuganire cyane. Amina. Ikirenze kuvuga ego oya kiva kuri Satani. Ibintu byo kurahira izina ry'Imana ku by'ubusabusa kandi uzi ko ibintu wabikoze, ndakubwira ngo ntabwo uzobihonyoza mu bwami bwo mwijuru. Ntuzohonyorayo. Wowe umuntu wa gatatu atazoja hehe? Mwijuru. Umuntu wa kane atazoja mwijuru. Abantu bakora ibikorwa byabo ku munsi w'isabato, abantu bakora ibikorwa byabo ku munsi w'isabato, aba bantu ntabwo bazohonyura mwijuru. Kandi n'abariko baranyumva ndazi hari abariko barabikora. Ndabivugiye hano ni waba ugomba uze kongera umbaze mu ndimwe ndabisubiramwo, ntabwo bintera isoni. Nimba uri kurarima cyangwa uri kurakora ibindi bikorwa bitandukanye ukaba utagiye kuruka isabato, ndakumenyesha ngo mwijuru ntuzohonyorayo. Uzobyumva ku radio, ntabwo uzohonyorayo. Nimba uri kurakora ibikorwa byawe ku munsi w'isabato, mwijuru ntuzohonyorayo. Niyo mpamvu Bibiliya imbwira ngo mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 31
ku murongo wa 15 na 17 havuga ngo mu minsi 6 aba ariyo ukora nk'ibikorwa, ariko ugira indwi n'isabato yo kuruhuka uhebuje, yerejwe jewe uhoraho. Uzogira igikorwa na kimwe kuri uwo munsi w'isabato ntazabure kwicwa. Nuko Abisirayeli baze baziriza isabato, baze bayitondere uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikiranwa, rizera ibisezerano ry'intahava n'ikimenyetso hagati yanje n'Abisirayeli kugeza ibihe byose, kuko mu minsi 6 ariyo jewe uhoraho naremye nk'ijuru n'isi, ku munsi ugira indwi nkaruhuka. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Amina. Uratangaza no majambo ati umuntu azubahuka agakora igikorwa na kimwe ku munsi w'isabato ntazabure kwicwa. Abantu nk'ubu boca bicwa babaza ko bangana gute? Nimba uri kuranyumva nk'ubu uriteguriye gupfa, nimba uri kuranyumva nk'ubu wumva neza ubwenge bwabwiteguriye ko wicwa. Ariko kandi imbabazi z'Imana zaratanzwe, nta umuntu acishwa kuri ko azira isabato. Ariko kandi ndakubwira ngo nubwo utopfura ngaha ku isi ngo wicwe kuri ko azira isabato, mu bwami bwo mu ijuru nimba utagiye kuyiruhuka ngo by'ukuri ube mu mugabane w'abantu bumvira ibyagezwe by'Imana, ntabwo uzobona ijuru namba. N'ubundi abisubiyemwo, nimba uri mu byawe ukaba wase kumva irarika ry'Imana ngo uze kuruka umunsi w'isabato, mu ijuru ntabwo uzohonyorayo. Uri mu mugabane w'abantu 4 batazohonyora mu ijuru. Kandi ntabwo Imana izokwihindukiza, ntabwo Imana izohindura ibyavuze. Oya, nimba wase kumvira icyo Imana ivuga ntuzohonyorayo. Umuntu wa gatatu atazohonyora mu bwami bwo mu ijuru abantu batubaha ababyeyi. Abantu batubaha ababyeyi, abo bantu ntibazohonyora mu ijuru. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abanyefeso, ndiko ndatera nja ku musozo. Pawulo yandikira Abanyefeso yavuze ano majambo. Pawulo yandikira Abanyefeso yavuze ano majambo ngiye gusomera hamwe namwe, igice cya 6 ku murongo wa 1 gushika ku wa 4. Avuga ngo bene data murantunge ndihenze, somye Abigalatiya guhera ku murongo wa 1. Avuga ngo bana mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bigororotse. Imana ihabwa icyubahiro. Amina. Nimba utubaha ababyeyi bawe utazobona mu ijuru. Waba ukuze ukaba ugifise ababyeyi ukaba warabubahuze ntubasaba imbabazi, ntabwo uzohonyora mu bwami bwo mu ijuru, ntabwo uzohonyorayo, ntuzogezaho ikirenge. Bibiliya itangaza neza ko abana bagomba kumvira ababyeyi babo mu mwami wabo. Imana ihabwa icyubahiro. Umuntu wa gatandatu atazoja mu ijuru: umwicanyi, umuntu wese yankana, umuntu w'umwicanyi, umuntu wese yankana ntabwo azohonyora mu ijuru. Bibiliya imuvuga ko y'amajambo mu gitabo ca Matayo igice ca 5 ku murongo wa 21. Bibiliya ikuvuga ko ano majambo impamvu utazoja mu ijuru nimba ukora ivyo bintu. Bibiliya ivuga ngo mwarumvise ko abakera babwiye ngo ntukice. Uwica aba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Imetubwanire cyane. Amina. Umuntu yica aba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza, kandi abantu bazotsindwa n'urubanza ntabwo bazobona ubwami bw'Imana. Oya, abantu bazotsindwa n'urubanza ntabwo bazobona ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu muri kino gitabo c'Abalewi, mu gitabo c'Abalewi cya 19 ku murongo wa 17, Bibiliya imbwira ngo ntihaze hagire uwamanira akazika uwiwabo mu mutima wiwe. Ntihaze hagire uwamanira akazika uwiwabo mu mutima wiwe, ariko ntazabure kumuhanura kugira ngo nibimukwegera icaha kubw'uwo. Imana ihabwa icyubahiro. Amina. Ntagira umuntu azogiranira akazika uwiwabo. Ntihagire umuntu azogiranira akazika uwiwabo. Bibiliya abo bantu ibabwira n'amajambo ahambaye mu gitabo ca Mika igice ni ca 2, igitabo cy'abavugishwa n'Imana Mika igice ni ca 2. Bibiliya ivuga ano majambo ku murongo wa 2. Bibiliya ivuga ngo bifuza amatongo bakayanyaga, n'amazu bakayikumirako, bagahaza umuntu n'abo mu nzu yiwe. Mbere umuntu
bamuhazanya n'ishamvu y'Imana. Turwanire cyane aba bantu bifuza amazu y'abandi, bakifuza amatongo y'abandi, kandi bagahaza abantu bamerewe nabi kugira ngo bashobore gushikira ibyabo. Nimba umaze gukora icyo cyaha cyo guhahaza umuntu runaka kugira ngo ushikire ibyo ko wabyifuje kandi byakuryoheye, ariko bikaba atari ibyawe, ukifuza itongo rya mugenzawe, ukifuza inzu ya mugenzawe, ukifuza ikindi kintu cyose cya mugenzawe, ariko kandi ukagomba kugishikira mu buryo butari bwiza, ugakora ibinyuranye n'iby'Imana ivuga, ugashikira icyo kintu. Ndakubwira ngo nimba utihanye cyangwa uyu munsi wihane, ntabwo uzobona ubwami bw'Imana, ntabwo uzobona ubwami bw'Imana. None hari abantu 10 tumaze kudondagura, n'abantu bishi byageze 10 by'Imana nkuko twamaze kubyumva. Abo bantu ntabwo bazohonyura mu ijuru, niba baba batihanye ntabwo bazohonyura mu ijuru, uretse gusa bemeye ko ari abanyabyaha, bakemera imbabazi z'Imana zihari ku bwabo, bakemera kumva umuhamagaro w'Imana uhari ku bwabo, niba bazoshobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana turwanire cyane. Abo bantu none 10 niba bazokwigira bakizwa, niba bazokizwa nibatemera kumva ijwi ry'Imana rivugana n'imitima yabo, ntibazemera kumva ijwi ry'Imana rivugana n'imitima yabo, ngo bemere guca bugufi, bemere imbabazi z'Imana nk'uko Imana yazigiriye Pawulo, n'abo Imana bayiteze kuzibagirira. Niyo mpamvu Pawulo muri iryo somo twasomye, isomo twasomye mu gitabo cya Timoteyo, mu gitabo Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 12, Pawulo ashimira Imana imbabazi zayo. Hari imbabazi Imana yagiriye Pawulo amaze kwemera ko ari umunyabyaha agaca bugufi. Hari imbabazi Imana yagiriye Pawulo, izo nizo Pawulo avuga uyu munsi, avuga ngo ndashimira Imana Kristo umwami wacu, yabinshoboje kuko yanyiyumviriye ko nduwo kwizigira akampa ubusuku, naho nabanje kumurogotako no kumuhiga no kumwambika ibara, ariko naragiriwe ikigongwe kuko nabikoze ntabizi kandi ntarizera. Mwakira ijambo ry'Imana. Birashoboka ko ushobora kuba wabikoze utabizi kandi ukaba wabikoze utarizera, ariko kandi imbabazi z'Imana zihari ku bwawe. Birashoboka ko ushobora kuba wabikoze utabizi kandi ukaba wabikoze utarizera, imbabazi z'Imana zihari ku bwawe. N'uyu munsi ngo witature n'Imana yawe, n'uyu munsi ngo witature n'Imana yawe, n'uyu munsi ngo wemere ijwi ry'Imana rivugira mu mutima wawe. Nimba wabikoze utarizera utabizi, ushobore kubabarirwa. Imana ihabwe icyubahiro. Nimba wabikoze utarizera utabizi, ushobore kubabarirwa. Niyo mpamvu Bibiliya imbwira ngo mu gitabo cy'Ibyakozwe mu gice cya 17 umurongo wa 30, Bibiliya itangaza ngo iminsi y'ubutamenya uhoraho Imana yarayirengagije, ariko kandi mwitega ko abantu bose bava bakagera baza bakihana. Imana yirengagiza iminsi y'ubutamenya bwawe, aho utari bwasobanukirwe icyo ijambo ry'Imana rivuga, ariko kandi iguha umuhamagaro ngo mu gihe umaze kubisobanukirwa uze wihane, nuko munaza umutima wawe